umviriza andi jene naco kintu hanura abakobwa uri umukobwa umuhungu n'ubwo wamukunda akajana ntuzumute kwibanga kurya cane nyene nararya cane je no muhira barantinya narya gusunza abahungu tuvukana nararya n'ukuri kubasumvya kandi uwo mama biramutangaza none mbeshe no kwisiga nta bindi warya cyane kurusha n'ukuri nk'ibiro nka binga oya nta kiro gusa warayobora vya seri oya gusa nyene bari ingena indya nyinshi gusunza abana bose muhira waruri indya nyinshi ni je narya cane niyo mpamvu vyibushe n'ibitamo oya ubu naronze wowe wambonye naronze kare nari mvyibushe ku buryo n'intoki usanga zivyimbye kubera kurya cane umukobwa wa mbere kuva nakabaye isi yakarema yiyemereye ko akera kuryosha ubu rero je nabanze kuronka ama message y'abantu barenga 3 ngo umuti wabaye umuti ngo mwarazubiranye nivyo none ko abantu baguma babona batubonera yatsi rusaku urazobabaza neza namba batabirose jewe narashushe mugasi nashushe mu by'abahungu shushe mu vyi nashushe mu bintu byo kwisiga no kurya boss nawe kabosi byagiye kuza mugabo nabaye umuntu w'umuseri gusa ndashimira Imana nuke basi uje gushika uhaga ugati ndahaye tuge gusa je ko anakunda igya zo muri every story matters ushaka isonera cyayisa umwe nditese inge mwumve ko kararyoshe agasene ntugakunda basi wewe STV every story matters Sinerarenze andi ndakubaza ikintu kimwe kandi ari ushobora gucubika tuzubiposting hari umuntu yambwiye ngo matazi ngo nakagwi k'abantu batembereza amata bajya mu gisagara nivyo ninde yabikubwiye ni kabosi yabimbwiye mugishushe bana jabaze kubimbwiye mpamvu ntobikura bo kandi ndavyemeye noye nivyo matazi bisigura nakagwi kabajya batembereza amata ngaha mu gisagara kabosi ntiyize n'amashuri n'amakiye bazi navyo ngicibuka mbo matazi bisigura novuga gute ndababara mfasha basunyogorore gusa kurako cyose ego umuntu honeke ngera kwega rasta ngene nabaye bro urukundo rutanguye kuzamo utuntu basi tw'utugorane ntirusubira kuba rwokomera rero urukundo maze kubona rutanguye kuzamo amanyangano kurishaka uvyihoze kuko uwo muntu muri ko muraguma mushaka kwiciranira ubuzima amen namwe kandi muri beza abakozi cyo bishimwe yo nawe uri mwiza STV every story matters yes bakunzi ba STV muraho mumeze neza je meze fresh banza mu ndabe meze gute inkovu yaheze cyangwa iracari okay ndagwikaze wo mukunzi wa STV reka unkundire kandi ndabanze nakuramutse imisi myinshi mutambona ariko nagarutse ariko si myinshi cyane uko biri koso nagarutse ko indi ncuro ariko reka mbanze nshimira Imana cyane kuko yaturokoye tubandanya dushima kandi n'amagara bari karamera neza Baraka kunda abana biga amagara ameze neza nkuko rero mubibona ndi kumwe na Baraka burya rero Baraka ni mwiza kweri niho nkibibona kubera afise ingonera ngaha niho mbonye ko ari mwiza oya naze reka ubwoba umugobwa yosoga afise ingonera yo bapfuye so ndabaha ikaze mwebwe mwese mugoma dukurikirana kanya ndabipfuriza kugira ibihe vyiza dusabira bari mu bibazo bigiye bitandukanye Imana ibashoboze bakire abagwaye abari mu mabohero babohoke abashonje baronke ivyo gufungura ariko kandi umunsi je nicaranye na Baraka ngaha ndafise akantu k'urusaku nuko nyene mood itameze neza ariko ndibazo yaza kugenda fresh nisaba kwanzanya kubaho isaho meze neza ndashima Imana nk'umuntu yari nani ko mvuga umuntu ashonje daraye
twe ntitwatetse ubimenye hakiri kare. Uno munsi ntitwatetse ugashaka kurya uja kurya muri restaurant, nanje niyo nza kurya uno munsi. Urujya muri restaurant? Muri cafeteria na? Iyo hariya naca ndabivuga byose. Umeze neza rero sha madame fulani? Meze neza. Mushiro warakomeye? Basi ka boss arakomeye? Ndakeka. Ntabyutse muherukana ryari? Duherukana ryari? Urya munsi w'ikiganiro dusanze kwa Vivi. Hajya rero yaragiye arakrea kuryoshya. Ubu rero je nabanze kuronka message y'abantu barenga 3. Ngo umuti wabaye umuti ngo mwarazubiranye nivyo. None ko abantu baguma babona. Batubonera. Yatsi. Rusaku. Urazobaza neza namba batabirose. Ariko bagaje ndashaka kumenya hajya mu vyo mu gutahura kwawe umukobwa mu bisanzwe ni imyaka iyihe igora surtout abakobwa, donc ibagora bakisanga baja mu bintu bitari vyiza na bibi? Ni imyaka ni age y'imyaka ingana gute? Twe kwishuri ngo batwigisha namba ari 14 18 mugasi ndavyibaza. Imyaka yose iragoye bivanye n'umuntu. Ko n'abakecuru ubu barasara. Abakecuru ni imyaka n'abakecuru bagire bivanye n'umuntu n'abakecuru barasara ubu. Hari umumama canke umubi bashobora gukora ibintu nawe uri umuntu w'umujene utobikora. Umva rero imyaka iba mibi bivanye n'umuntu. Sinovuga ngo bivanye naho umuntu yakuriye canke avuka ko hari nko mu muryango usanga harimo abana batekereza mu mugasanga n'umengo ntashoboka. Rero imyaka iba mibi bivanye ku muntu. Sawa. Wewe imyaka wigeze gusara ni yahe cyangwa nturaharagira gusara? Naka nigeze gusara mu vyerekeye iki? Ico bitubwira wowe nyene. Ariko nyoka bonatsa havrema nabishuje kabisa. Je narashushe mugasi ndashushe mu z'abahungu. Shushe mu vyi. Nashushe mu bintu byo kwisiga no kurya. Boss nawe. Kabosi byagiye kuza mugabo nabaye umuntu w'umuseri. Gusa ndashimira Imana. Yafashije sinigeze nsara mu bintu by'abahungu cyane. Naraze mu bintu byo kurya. Siga kurya cyane nyene nararya cyane. Je no mwira barantinya najya gusunza abahungu. Abahungu tuvukana nararya no kuri kubasumza. Kandi uwo mama biramutangaza none mbeshe. No kwisiga nta bindi. Wajya cyane kurusha aba. Nukuri. Nk'ibiro nka binga. Nta kiro gusa. Warayora bya seri. Gusa nyene bari ingena nyinshi gusumza abana bose muhira. Wajya warura nyinshi. Ni je najya cyane. Niyo mpamvu byibushe ibitamo. Ubu naronze. Wambonye naronze kare nari mvyibushe ku buryo n'intoki usanga zivyimbye. Kubera kujya cyane. Kubera kujya cyane. Koga wa mbere kuva nakabaye isi yakarema yiyemereye ko ajya kujya cyane kuvuga muri iyo myaka iyo bagira competition y'abakobwa bajya cyane bari kujamo. Nari kujamo. Basi aho nagarukiriza no kuri narajya bishimishije na mama byaramutera ubwoba. Akumva vyo umuntu azompombesha mana nenda go umukobwa azompombesha. Yavyakira uko nyene uko niryo banga ry'umuvyeyi. Ariko je kiganiro yava gihinduka. Nukuri tukunze kumva n'umugore umuntu ko mu gitsina gore kikize ngo kige cyane kenshi biva nk'umuntu yavyibarutse. Vraiment hari amezi bishika kafungura cyane. Ariko ni ryameno bise umu jeune fille avuga je narajya n'abantu bakumva ubwoba. Kuvuga uwo muntu abajya kweri ntabagira robo canke inusu niburi arakubita nk'inusu nirobo y'umuceri. Ibyo ntavyo nomenya gupima wakubita gusa nkagasinya ko warakiha neza. Soshika kuko urabona harageze n'igihe byo twateka duhindura twaza turateka byinshi kandi twaraza kubera wewe barongereje ki barimo nk'abantu bane gusa nagiye gusumza abandi bana bose muhira. Waragerageza vraiment? Ni uko natinya gufungura mu muhana kubera ngiye kurya bakangabura simpage wacumengo wapi ntacyo bakoze. Niyo mpamvu uri kurari mu muceri. Ayo ukunda kuginyanya bake. Ukunda kuginyanya bake. Ngezo se ndazikunda kuzirya. Iyo ukunda ugati kweri duhuye uco gihe njya cyane. Narakora umuti. Umuceri ndabiye. Si umuceri. Ugari. Nkunda ibiraya kenshi n'ibitoki rimwe rimwe.
ugakora umutatsi birayaduhuye kweri nk'udufiriti tujya dusana two mu kabari twa 2,205 bitatu nk'umunani warakubita oya nawe reka gusarisha none ni ikihe cyiza cy'umukobwa afungura cyane ni ikihe kibi cy'umukobwa afungura cyane maze kubona kuko barabibaye sinovuga ngo hari ikibi canke iciza basi jezo byambera byiza ku myaka narimo kandi n'ubu sinicuza ngo kwana rya cyane n'ubu ushobora kuburya cyane nta ubizi uyu narapunguje akwiye ko gatoya ariko ntiurane oya ja agenda bivugire nganje ndabiheba ati wewe gusa umviriza ku mukobwa arya cyane je novuga ko ari byiza bivanye no kuri we kandi no kurya buke ni byiza kuri yo kuko ikintu cyose gifite umwanya wacu urashobora kuba utarya cyane ugasanga nta ngorane canke nta kibi kirimo no kuburya cyane iyo ufite abavyeyi bashoboye kubirondera numva ko vyoba ari vyiza okay sawa Baraka ndiyemerera ndarya cyane uravyiyemereye neza mu kirundi kandi n'ubu urashobora kubukirya ko je ndibuka umunsi umwe twageze gusangira urigirisha udufye ariko ndabona ati umuntu wega arigirisha kandi rero nta kuntu twojana muri restaurant turabe ngene urye basi ujye gushika uhaga ugati ndahaye tugende gusa jana ko anakunda irya zo muri STV every story matters ushaka isonera cyayisa ngene itese nge mwumve kwera kararyoshye agasene ntugakunda basi wewe STV every story matters sinera renze andi ndakubaza ikintu kimwe kandi ari ushobora gucubika tuzubipostinga hari umuntu yambwiye ngo matazi ngo nakagwi k'abantu batembereza amata bajya mu gisagara nivyo ninde yabikubwiye ni kabosi yabimbwiye mugishushe bana jabaze kubimbwiye ayo mpamvu ntobikura bo kandi ndavyemera noye nivyo matazi bisigura nakagwi kabajya batembereza amata ngaha mu gisagara kabosi ntiyize n'amashuri n'amakiye bazi navyo ngicibuka mbo matazi bisigura novuga gute donc akamaro ikintu gifise akamaro bon sinzi icongereza cyane ariko niyo nzira sinzi ko mu ijambo rimwe ariko bavuga ko niyo nzira kuko every story matters inkuru zose zirafise ico zimaze nivyo baba bashatse kuvuga ko ni ikintu gifise ico kimaze matters ibintu bifise akamaro okay hana amata mwumva ujya mu sheri wawe nimba ari mu ex wawe yumvise matters wacha yumva amata nimba yashira ko amazi y'amata sinze berezi b'amata ati tembereza amata ariko tubisubiyemo umugobwa yacana ateye ubwoba ubwo no mukuboko banzo kavyimvira ko kabiri gatatu abaciye mugonzo mushobora mugaburira cyo nibisanzwe ega kumuntu ajya cyane nibisanzwe umviriza kurya cyane ntabajye ngo nkwere yarengeje ahubwo nuko wa muri ico gihe nyene agivyo yumva bishobora ko bishitse ku mutima wiwe kibi no konora naho wiririye neza ugahaga taravye ngo nariye byinshi birakwiye kandi ushugira ingufu zo kubirondera hama Baraka je ndashaka kumenya ikintu kimwe hajya bon uri mu bakobwa nukuri beza taco babaye beza vraiment ariko nturi wa mbere ariko ndazi kandi nturi wa nyuma uri gusubira mu bakobwa beza abakobwa rero nkamwe akisiyo tugacubareka nk'imbere kamera rimwe kabiri gatatu murahura n'ibintu byinshi ababarondera abagira iki hajya umukobwa yo kwifata gute ariko arandirwa n'abahungu benshi nihe nyifato nziza yo kwifata iyo nyifato peut-être we ntayo wifata ariko ukayitahura burya ari ibintu dukora tubitahura akarera abahungu umuhungu arondera abakobwa 2 3 4 5 abarondera yumva ko atari vyiza sivyo kuko birafise ingaruka mbi ziriho ariko akabikora abizi rero nashaka kumenya nimba ubikora nimba utabikora sinzi ariko umukobwa ariko arandwa n'abahungu cyane cyane benshi yo kwitwara gute nihe manoro baha babikora nawe nimba uri mu yihe mu bandi sinahuye yo kwitwara gute mu gihe ariko arandwa n'abahungu benshi donc ari umukobwa usanga avumye ari mu minsi yiwe ko usanga ebana ari mu kwezi ko kudragwa
ku munsi batatu kundwi batandatu 15 akabura hari uca agenda n'umunani muri batandatu umva muri 16 agatora umunani hari ugenda na bose hari utemera we wumva inyifato nziza iyo kwifata cyangwa ubona abahanura niyi sindavyumva gusa kimwereka kwibeshera kwa abakobwa benshi nyene nivyo turabesha ukabesha umuntu kumukunda utamukunda mugabo kimwe ndabivuge gute basi yo kwiyubaha basi umwe wese akamwakirira intoze iciyumviro c'uko yakimubwiye mugabo ntaca twagwa n'ibishobisho basi nk'akaroro kubw'iwanje nukuri hari abahungu benshi ngaha muri STV baguma bandondera kandi nawe ndibaza bamwe ushobora kuba ubazi uko STV amanimero menshi ava iwawe urumva tuvyihoze sinsarishe urumva rero benshi barandondera mugabo biragoye guca nshoka ndabemerera ivyashikiye barabizi benshi bandondera babizi ariko birangora ko nko mu imisi je siniyumvira ko nosubira gukundana ngira ngo nzovyisangamo apana kuvuga ngo ncenda bijamo kubera bigiye vyahavuye ncendo nkuwundi nukuri baraza kandi benshi ariko ndagerageza kuvyirengagiza kubera iki abenshi kenshi nk'abakobwa dukunze kuboneka cane ngaha mbere y'amakamera turonderwa n'abahungu benshi batandukanye bafise amahera abatayafise abari hanze abari mu Burundi mugabo nta kintu na kimwe je cotuma nkunda umuhungu bivanye n'aho hari canke ico afise kwera ivyo vyose narabiciyemwo narabonye ko byinshi n'ubusa uko birahera gusa je rimwe sinumva ukuntu nobisigura hari igihe basi mpora mera nk'uvyikawusha umuntu wambwiye twe twibera abagenzi twe turayaga bisanzwe kuko biragoye kuyaga n'umuntu aje afise ibishobisho uwo muntu ntimushobora guhuza benshi rero hariho baca bimvira ko nshobora kubangara nukuri singara na gatoya gusa biragoye umuntu aje agushuhiye cane yuko mushobora kuganira yuko ashobora guguta mu manga rega umuhungu akurondeye ntibisigura akaba gukunda oya hari igihe umuntu akubona hakuyumvamo bitandukanye nuko ashobora kuba gukunda ibishobisho rabizi ni ibintu biza mu kanya gato gace bisubira bigahera rero umuhungu aje afise ibishobisho byinshi kuri wowe gashusho kumwemerera mwisanga mu bindi bintu je vyiza novuga nk'abakobwa umuhungu aje kurondera ntumutuke no kuri kuyo sindero nubwo musunze ubwiza nubwo mubona nabi ntumutuke mwakira icumviro cyo umusiguye nibishoboka mu gihe ubona ko ushobora kumuhakanira ariko nibishoboka kumva inini turashobora kwibera abagenzi buryo ubugenzi nico kintu ca mbere kiruta ibindi byose hariho nk'abantu usanga amabanga yacu menshi azwi n'abagenzi kurusha abakunzi bacu ikintu gitangaje muri iyi myaka umuntu murahebana kasha usigara uja kumuvuga nabi nukuri Jeka Boss namba namvuze nabambabarire gusa umuntu wari wese uzobona ashwana n'umuntu agaca agaruka kumwandagaza akamwita amazina yari n'ayatari uzoshaka umureke kuko ntuzobura uwa mbere mukundanye canke uwa nyuma ni uko mushobora guhebana nawe Jeka azogaruka kugira ante kuvuga yandi majambo atari meza rero ku bakobwa n'ukuri numva mwo kwihorera umuntu kamubwiza ukuri mukayaga bisanzwe nihagera igihe ukazomwiyumvamo mugakundana mugapana gushusho kumwemera ubwo nyene ko ntubuzi ikintu agamije je numva ari uko novuga bo kwitwara neza umuntu kamwakira icumviro ciwe ugateba kumwishura kumvo zuko benshi baza bazanye n'ibishobisho atari urukundo rurimwo ndetse imihuga ugasanga bivyaye ibindi bintu biki akaroro vyo vya ibiki tufate nk'umuhungu aje kurondera gushuhiye cane abakobwa bugiye dufise ubwenge bwacu egome benshi turafise ubwenge mugabo hari aho bugera muri system ugasanga buragiye n'umukobwa wihagara ko mugabo kisanga waguye mu makosa hari umuntu ashobora kubaje afise ibishobisho byinshi kuri wewe ukamwemerera hariho n'amakosa menshi ashobora kugutamo kubera bya bishobisho vyiwe ukisanga mu makosa nta n'umwanya muremure mwakundanye ejo kazosanga guteye ingorane cyangwa umuteye ingorane nimusho usanga bigaruka mugasigara mutukana muvugana ukutariko bibijya si byiza cyane cyane nk'abakobwa egoma abakobwa turakora amakosa benshi turajya amahera abahungu mugabo amahera ni ikintu gihera kirarondega ukakironka canke ukabura mugabo uri nk'umukobwa iyo utayibanga ku muhungu arashobora kukwanduza umugera
ico ni ikintu uzosigara wicuza imyaka yawe yo kubaho kose canke yagutera inda akwiciye ubuzima kuko agaciro umukobwa afise atarazara n'umukobwa yavyaye sikamwe nibaza izo urabizi rero hariho ibintu abakobwa dukora no kuri ugasanga turiko twita mu ngorane kubera ibishobisho dutewe n'abahungu baje baturondera umuhungu ushobora kumurya amahera ntuba umuciye amaboko ejo azorondera ayandi ayaronke mugabo ntiyagutera uwo mugera ni ibintu n'igikomere uzorinda upfa asha no munsi y'ivu namba hariyo ubundi buzima ndibaza ko bwaba buroko ntituzi iyo twari tutaraza ngaha ku isi urumva rero nukuraba bakaza barigenza neza ntibatwagwa n'ibishobisho nkuko basi bibajemwo nizo numva novuga nyene mvuze ibintu byinshi birancanga ariko aho nyene ndashaka umbwire nikihe kintu kimaze kugushikira mu buzima bwawe iyo cibutse kenshi ubabara biba ngombwa rimwe na rimwe canke kenshi nta munsi uzagakoroka nikihe kintu gihora kinshikira cyagushikiye iyo cibutse bishobora gutuma ubabara cyane sometime nta munsi uzagakoroka umuntu wese afise ibintu byamubayeko byamuryoheye cyane avyibutse yishima n'ibintu akagira n'ibindi byamubayeko avyibutse babara cyane ikirutse ikindi cyakobaje kurusha ibindi bintu byose nivyo kamuga ivyo wanje basi kwera byinshi n'ivya famille nyene niyo bimbajije byo kwankana ingene mvuga ndibuka hariho umwigisha umwe yigeze kuntemera muri roping kandi nabitoye kumvo zuko bashaka kunjana mu zindi nzira nyene ico kintu yo ndacibutse ndababara hari igihe nsanga narize nyene nkumva umengo ndanamubonye no mugirira nabi fate ku maso nawe nturire ko mbona musi zagarazuka mu maso ndayabona era musi ndikuciye kuri agatasha koro bon gushika ino saha waragize umutima wo kumuharira naramuhariye gusa urabona iyo ndavyibutse birantera igikomere kinini ku mutima hanyuma akabosi ibyahabaye hagati yawe n'akabosi ntivyigeze bigutera inzigo nyinshi zarashitse gusa ubu byaraheze cantera inzigo erega urukundo iyo gwanse urarondera urundi canke ugakora ibindi gusa ibya kabosi ikintu cambabaza cane amafaranga egome kuza umwana wa Yesu biragoye amafaranga aziko n'umuvyeyi n'umwana birabateranya urumva iki kabosi n'ukuri byaraheze co nari nikeneye yari amafaranga urukundo nago ni bisanzwe kuko ntiyari uwa mbere twari dukundanye kandi sinari uwa mbere twari dukundanye nizere ko atari uwa nyuma kandi nanje ntari uwa nyuma ibintu bitatu umuzi kwandi bibi ibintu bitatu umuzi kwandi vyiza ibintu bitatu donc défaut zitatu na qualité zitatu nziko jewe ncana nta mwiranda kwizari nukuri kw'Imana ubugenda kuzi ko défaut yo gucego mu ma programme ndabeshe mwiza ndi n'umuntu asa umutima mwiza asa umutima mwiza basa arisanzura ku muntu wari we wese ivyo ni bibi oya nico ni kimwe gifatanye kwisanzura ku muntu wari wese basa ntugayana que merci umwinube bivaye n'ukuntu asa canke ukuntu ameze uko ufise umutima mwiza wo gufata rero ifana nifa kandi ndaze nkane ngusanga nka sase nkana kuya muri Miss Horahi ega mbe nturimbura umuceri oya ndababara mfasha basunyogorore gusa kurako cyose ego umuntu honeke ngera kwega rasta ngene nabaye bro Sare ni biki kibo turaniga ntabwo ntoneka urazi ukoza umenga ubukoze ku mutima wayati katande uvuze gute ata ndimbabarira amagara ariko aragenda neza kabisa ubu rero ndiko ndaza uca ntwara ni uno munsi ndatwara imoto si igitoki n'ikizingahewe sani gero nzanire irya shakoshi irajya ku ntebe wanje
merci subiramo keke ka Faransa waruvuze wabye ntiwize ariko ndumva tumwe turaduka ata ambera vraiment tugesho n'abafana banje egari abantu batemera n'ubuko nababaye we nivyo kubeshya aho muna niri fana kumbuje kuncunguzura yuko ari byo kuri ya navyiyumviriye uko nyene kora ziba bimbwiye mbari mwijoro narakubajije urabimbwiye ariko ntivyari gukunda umurango wose niriwe ndi mu bintu ubu rero ni sivyo nivyo umva ibi byose bibikomere byose ni ibintu nibandise nta kuntu wakwereka sawa urabona isura ora gusukuzura ubonye ni sano hose nshiga sindenga kubera isoni gusa kwa wirabura rega ntibisarisha nze ndigira abantu ntagira ariko yabantu bari kose nashi no gukunda yaca banza gakora y'agatima ndibaza chakoshira igaje nshaka amahera burya ni zani yonyene nashaje kajya gashakoshi karuzu ni nka sase nka basi muyo wari kumunyongereze ko nka senkani mi igihumbi nandi yama abafana nta kibazo ifana na mayo babona ni sawa nta kibazo ndaguha nayo ko migumba abafana babona munsengere abafana bampe menshi gene nkenye nyene kubadida ebana iyi ni show bagahora uraza mukobwa noti ya kabiri mu gihugu cy'u Burundi nini thank you so much boss naye kumwe muna kano vida nuko mbuzontu cyama nuwa mukaja kaboro kwanza nkagarukana amaraso asante sana akoze gushima iyaba wogwaye nanje noje kukuraba nkagucorera ariko sindagusabira kuzogwara navyo nshaka nanje mani zo gufashe ugume neza kandi uwo mutima uzogumane vraiment nukuri kibimbwira nanje naragize basi ikindi cabituma iyaba ndiko natwara moto yari yagize ikibazo moto iyaba ndiko ndayitwara nari kugusanga ahuri ariko rero nayo kungena nanje ni n'amaguru cawe ibaza ubanda gwari hariya kuri muri bubanza bani byari gukunda vraiment kandi pardon kakibazo ambabariye boss amakuru yawe naka boss bijya bintu bavuga byo gusubirana sivyo cyangwa nivyo tubwizwe uko razi ndabavumenzo bavumbura ntabwo ari ibyo nere nkubura bumva ko umutsima nkuba kurondeye byo ushika mu gusubirana ya byaraheze mbwa ntibisigura ko nta kintu dupfa ariko gusubirana ntivyokunda ko ibitokunda oya nisindavyumvamo ko nyene ure ntakiri muri wewe yaravuye wese ndumve ndakubwira urabona urukundo rutanguye kuza mu tuntu basi twutugorane biruswa kuba gokomera rero urukundo baze kubona batanguye kuzamo amanyangano kurishaka uvyihoze kuko uwo muntu muri ko muraguma mushaka kwiciranira ubuzima ejo hazogera igihe umukeneye canke wagukeneye rero murinze kuguma muhatiriza ibintu mukazovana nabi ku buryo muhuye mwese umengo yokwica uwundi si vyiza ukuntu uwo ntubuzi ikintu azokumarira muri kazoza utanguye kubora mutu defo n'ukuri ukabona biragoye kuvyihanganira vyihoze haye mwakunda igihe kingana gute twadukundanye imyaka 2 yarashitse muraryamana oya ndagisubiye ikibazo neza kugira ngo unyishure wasubira kandi ku cyumba byarashitse murakora amabanga yabubatse oyaye yarakurikirana ka boss azozatange commentaire ngaho yarabisiporta akasiporta nyene ko mu bantu basi ntiyabyanashaka gusaba inzu ntitwabihagarara ko cyane ko twari tuzi ico turiko turapanga byahindukiye ni umuntu nimba yarashoboye kwihanganira ico kintu byahindukiye ibindi ntavyihangana aho arenda yinjeje tumabitu nyuna muhimu umviriza anje cyane naco kintu hanura abakobwa uri umukobwa umuhungu nugo wamukunda akajana ntuzumute kwibanga kumuta kwibanga rushatse kuvuga bisiguriki umva umuhungu mukundanye nubwo wagenda gusambana hanze ivyo nibisanzwe urazi ikintu kibabaje nta kintu kibabaje nk'iro umukobwa ugakundana n'umuhungu ejo urabimwemera mukabikora ejo bagiye kumufatira ahandi birababaje kuko imve none jewe ubwamure bwanje nawe mwerekeye iki namuheneye kubera iki ivyo ni ibintu bibabaje usiga urishuza nk'umuntu nk'umukobwa rero
ivyo twebwe ahanini ntavyo twahagararako kandi aramutse agiye hanze ngo kwa ntabimuha je n'ukuri n'amahoro menshi imana hari imana ntirenganye hari igihe ishobora guca inzira akagenda agaca atera inda no ateye inda no ndamwiruka inyuma ahubwo ico no muhana banombwiye ati bakana nuriya kuko no washimye yuko mushobora kubana gusa iyo tuba twari tubanye birumvikana bana iyo tuba twari tubana basi zari zumvikana kubikora abikora bien zari kuba ari nk'inshingano ziwanje nk'umugore mugabo mu gihe tutarabana igikunda sanzwe uzi ko nturarongwana naguhanurire musanzwe uzi ko ari cyo kintu ca mbere cyubaka urugo ndabizi ko nkunda kubibona nyene auto system ndakunze kubibona ku marezo sosiyo akora bivuga c'est vrai nico kintu ca mbere cyubaka urugo nahajya muja kwa antuka kwabirana urumva icyo ari cyo ndacumva umurundi bishatse kuvuga iki bavuze kwabirana urindi jambo ry'ikinyarupfuro ukoresha kugira twumve numve gusa kubitaba cyo novuga ko ari nko kurangura amabanga yabubatse kwabirana rero numva mwese hamwe ni kubikora gukora amabanga yabubatse rero impamvu hajya muri baje basinya etat civil urumva ko bavuga ati uremeye kwabirana naka bibavuze kubana umva kubana ni kwabirana nivyo bizana kubana ndakubaza waramaze kuja gusinya nta rimwe none bikurahe ni ikintu cyose hajya bari bose batugisha ivyo bize ndavyibaza hari umwarimu yize economy ariko atariko arigisha economy rero murazi ko mu buzima umuntu hariho ikintu kugira experience y'ikintu urumva wowe warize gukina film azonize je sinigeze nigira kuba umunyamakuru na niyo mpamvu je namavuga ko ntari umunyamakuru jewe ndi umu creator donc ni formation nagize ariko nazigize natangiye kubikora donc like ngenda ndigira ku bandi rero nabijya bindi n'umuntu wese agomba kurongorwa sivyo ariga ivyo mu rugo atararongorwa bisigura agenda afise experience ngira bavyigisha rero sinze mpave maramara aho bavyigisha ni henshi uraharondera ntuzohabura gusa icyo wonzi ico kintu nanje ndakikwigisha icyo kimwe nimba utabikora ni good ariko ubu uriga ingene ugeze hari uzobikora neza umugabo aryoherwe mabuja kuko asohotse rimwe agasanga hari akaranyanyaye asigara atari rimwe mu ndwi caronka kandi kazi kuzarara ariko ikindi kintu naco mu ndoto zawe urifuza nko kurongorwa ryari kuko twese tuba dufise indoto ari imyaka umuntu agera akavuga ati ndumva nko mu myaka iyi canke iyi je kera naho ramvuga ngo nzorongora muri 2027 ariko ndabona vyarahindutse namya niyo myaka ntizoshika nawe mu ndoto zawe kano kanya umva wo prefera kurongorwa ryari akanya ntavyo niyumvira kiretse n'ivyo yashika umuntu azobamenyesha oya donc ni indoto wenda kubwira abana je nkiri umwana muto naramvuga nzogenda kurongwa afise imyaka 25 gusa ubu ndavyibaza kuko uretse bigeze akabosi twako turabipanga ngira ngo ubu tuba twarabaye namato tuba turi mu kubana mugana ko byapfuye ubu ndatekereje namba regasi ibintu byose twifuza dushikako kuko nka muri aya mezi aheze ntiyabuze ikintu wari warapanze yo kuzokora bano mwahugira ugere hagati atacu urakora siriko wega wari kuremeza akarorero ego me nakarorero kandi nta kikwemeza yuko no mwaka uzohera aramaze kugishikako rero ibintu byose twifuza si byose biba ahubwo byakira uko bije ukamenya no kubyitwaramo ndabibwa habo hari ukuntu inyama zikwega kweko kiruma ndababara cyane umengo no gishitura cyose mvugira ba siporo pore yaba romantique sinkivyibuka nakubwiye pore uri umusoda hama baraka hajya Noel na Bonane hatangura iki imbere y'ikintu hatangura Bonane haba abana tukira abana kera twaje Noel na Bonane hatangura Noel hatangura Bonane kuko nitangura umwaka Noel izije kurangiza umwaka
Okay. Ngirira classement ya Noel na Bonane na Pasika gitangura hagakurikira ndi hagahereza iki? Nawe hatangura Bonane hagasubira Pasika ko Bonane iba mu kwa mbere, Pasika ikaba mu kwa kane, Noel ikaba mu 12. Rena yenzi ngo ndagufashe none biriya nki. Nakunda. Ariko ikindi naco mu mategeko y'u Burundi umuhungu akwiyogira mariage afise yemerewe kugira mariage afise imyaka ingahe? Naracabye umengo ni 21. Umukobwa 18. Okay, warageze rero. Leta rero amaze kubikomerera wowe? Soshika. Cyangwa uracara akabebe uko biri kose urayifise? Barageze. Ubu umugabo afise amahera akakubwira ati tugire eta civil no tubane sans mariage nundi nyene atabirenza afise avuga ati tugire mariage uhita munde muri abo babiri. Bazi ikintu no kubwira andi amahera ashobora gutuma no gukoresha ntokoze kuko nka jewe ubuzima nukuri ubuzima bwiza narabuciye muje nakuze muhira dufise amahera hari inkara amamodoka mugabo ubu nta bigihari cyagiye yagiye araheze no n'ivyisi ntibihera niyo aracariho niwe yarayafise amahera niwe yarayafise kandi birahinduka umviriza no businovuga ngo tubayeho nabi nukuri turabishimira Imana ariko ntibiri nkuko byari bikiri kera niyo mpamvu nukuri umuhungu wese no muri STV umuhungu wese uzaye ko aranyereka amahera azoba yihenze ko twese twaravyigeze mugabo ntazo tugifise so nibisanzwe hama ikindi naco ku mariage si ituma umuntu abana neza no yonde ariko mariage ni ikintu twese dukora twifuza jewe kuva nk'iteka ego menamye usaba Imana jewe uzomfashe basi nzopfe nkoze mariage urumva rero mariage ni iteka ku muhungu canke ku mukobwa ko umuhungu yakoye agakora mariage kugira ntibibaze yubaha sho kimwe kwa ina bukwe n'ubutakoye rero bongonga hono camfiramo gose rero jewe muri avyo vana ukunda mwiyumvamo ariko ikintu cyo kuvuga ngo urumva ngo tubane ata mariage ataki urumva tubane uko nyene wavuze tumanze gusinya mubana ahubwo mutagize mariage no gusinya mariage burya wazi mariage ko gusinya oya niyo mariage wenda kubwire jewe nkibatizo twe batwigisha yuko mariage zibiri ya rubanza ni zibiri gusinya muri leta no gusezerana mu mariage bigiye twebwe twita mariage iyo ni fête de mariage hariho abantu benshi nk'abakobwa canke abahungu usanga amaze gukora ama mariage adaharurika mugabo kumavuga ngo ni umukobwa canke ngo ni umuhungu mariage nyabakirerizo twebwe rero sore gato mariage adaharurika nk'izahe ndiko ndabigusigurira batwigisha ko mariage ni umunsi wa mbere umukobwa n'umuhungu baryamanye dufate we nubwo waramaze kubikora cyangwa naramaze kubikora inshuro nyinshi ariko kuri jewe na wewe ari rya mbere tubikoze iyo ni mariage dukoze rero rujya rubanza abari nka fete ya mariage rero niyo mpamvu zurayo nko mu bapantekote babizi ko mwaryamanye canke mwaravyaranye ntibashobora kuba kikoresha mariage barabahamagara bakabahezagira bisanzwe mugabo ntibakubwira ngo ni wambara ibintu zeo yaye bababwira ko mariage ari umunsi wa mbere umukobwa n'umuhungu baryamanye nubwo umaze kubikora n'abandi muga hagati yanyu babiri ari rya mbere mubikoze iyo ni mariage mukoze sure thank you navyo narinzi kwe ando maze gukora mariage zingahe imwe yonyene nafise yana wenyene nawe ni mukobwa si ngombwa reka muvyaranye muryamanye gusa ari rya mbere hagati yanyu ni mariage je maze kugira mariage imwe umugore wanje biza cyane gusa reka si umugore wawe umugore wamwanditse uzo tutanditswe wambwiye kutaragenda yo baza ngo bose ndajayo gusa ntaco namaze kugira mariage imwe na mama yana wanje ni sawa mani guhezage nashoboye urambagije akabazo nawe uraryohewe oya c'est vrai maze kugira mariage imwe jeyo oyemera tukazoyikora nande kibaze neza uri serieuse oyemera fata kimbazo gifashe mimi ntubyimye ngaha nufyonda afati oyemera tukazoyikora nanje
Yinsiguriye kwanza iyo mariage uvuga tuzokora mariage nagusiguriye irya nyene oya subiriramo kwanza neza nakubwiye bavuga ko mariage kandi ntimuze mugakate mugapostinga abantu bonyica aruguru muca mugakata mukagashira ku ruhande mukagapostinga ari konyene nakubwiye twebwe batwigisha kare nk'iciga ko nabatije muri Pentecote batubwira ko mariage ari umunsi wa mbere umuhungu n'umukobwa baryamanye nubwo barabikoze n'abandi dufate nka hagati wanje nawe ari mbere tubikoze abari mariage dukoze nawe nakubajije wambwiye ko umaze kuyikora rimwe umbwira ko ufise umugore kandi kare warambariye yuko ntiwigeze uja gusinya leta nayo tubwira yuko uwo musinye niwe mugore wawe wisigaye bavyita ubumara n'ubwo mwamo bana mu nzu none nanje nakubajije wambwiye ko atawundi mukobwa n'umwe bonyemera nanje iyo mariage tukazoyikora mariage leta yemera canke ijya mariage ya mariage nakubwiye ijya ima kwanza mikro yanyu inge gato naye ndabanje nakubaza imbere yuko nijura wonyemera tukazogira iyo mariage je nanje nije nabigusavye jewe nakubeshye ndagutera inkoni mutarobizi rero urazi umukobwa agusabye bikaze nashikuye kundi umuhungu je n'ukuri ndaguhanura ntuzobitumbereze uko uzoga umukorera utu apana blague umuhungu ari utuntu umukorera direct macamana kumukunda ariko ukagenda ngo last andi ndagukunda nubwo ufise umutima ugumye nukuri biragoye nk'ubu mbwiye wewe ukaza nk'umunsi nkaho ngaje pum andi tugire ya mariage no kwiruka ndatewe n'umusu n'umurozi umusu no kwita ayo mazina oya nk'ubu ndiko najugumire rega navyisabiye ega subira aho twumve ngani niba ari blague nakubwiye onyemereye mariage nakubwiye nanje tukazoyikora okay naye ndabanza basi nk'ijya wakoze n'umugore wawe sawa ujya wita umugore nako sawa tubisubiremo nemeye byoca biba bica biba ega je nakubwiye ndi seriye tuzagenda ubunyene yeze urumva je ndazi aho mubikura mwe mwana we ko je ni nyabademu je n'abademu bunyiti Tacheka mpaka nalia wala. Mama we. Numa niko ndajigumira. Okay, tuyihe biyo sije na cyo twananye ikiganiro cyacu. Po mukurangiza ikiganiro akabazo kanyuma. Baraka ukunda umuhungu ameze gute? Mu buzima busanzwe kandi si uzoronka ariko ukunda umuhungu ameze gute? Basi wo kwishimara kuba ari kumwe nawe. Ingeso abafise zigushimisha nizi. Ndakunda umuhungu yoba. Akunda umuhungu w'isuku. Mbekinde azi no kurondera. Cyanya mukuru. Mbeno. Akini. Wambwiye ingeso. Donc ibintu abakora ukuntu ibintu yoba akora bikagushimisha wambwiye bitatu. Ibintu ashobora kubakora. Cyo muhungu sishobora kumukunda ngo kubera akazaka. Oya. Cambe ndakunda umuhungu basi akora. Hakunda umuhungu w'isuku kandi w'indero. Basi nivyo novuga basi nkunze kuraba cyane wubaha isuku indero sinumva ko sinzi ko hari ikindi nibagi. Mwiza ndi n'umuntu asa umutima mwiza. Ndiko ndavuga basi asa umutima mwiza basi arisanzura ku muntu wari we wese uzo ni bibi oya nico ni kimwe gifatanye kwisanzura ku muntu wari wese basi ntugayana ke merci mwinube bivaye n'ukuntu asa canke ukuntu ameze uko ufise umutima mwiza wo gufasha mbeki ndi niki kwaye gasi ndakugenzura neza ngo ndakumenya gusa kimwe n'ukuri yandi birashika kagara kugara kuri jeje nyene kugara kandi urakira basi ndagusigurira impamvu bijya biba urabona nk'ubu jewe basi ndakunda nkorere ku mwanya ariko kandi simba nkeneye kuhutagiza umuntu urumva je basi nk'ubu mvuze saa 3:30 basi kandi mu nyuma y'ubuzima ndafise ibindi bintu bimfatira urumva kandi je ndyama kenshi ndushe ntevye ndashaka kuryama nka 5h 4h urumva saa 10 z'igitondo saa 10 urumva wowe tuciye dupanga 9h30 sivyo
ya 9h30 je 9h ciye mvyuka nditeguye nturaza saa 4 n'inusu ngoya ingemeze ciye ngotwa kandi ndaryamye cyangwa nari mfise indi programme mu isaha imwe n'inusu urumva ingene ibintu bifatana ngacuza rero nk'ubu ndiko ndakora kugira ndabe ko nza kujya mu ijoro so najua tena mbabarira rero kandi ariko nawe umunsi ico nakwemereje jewe vraiment umunsi uzoza ku mwanya ntibizoba sana ari mu ku mwanya wewe oya uvuka mu ntara he Chimvuka mu Kinama birazwi ngaha muri Muyinga nawe uvuka he Okay jo aho mvuka basi nataye Ruzoge navukiye mu Rwanda aho bita Gisenyi gusa nakuriye ngaha mu Burundi ni province Bubanza commune Mpanda niho nakuriye gusa kenshi umbajije ayongera nk'abantu bashobora kuba abandi nabivuze boca babona ko nabeshe niho mvuka gusa kenshi umbajije mvuga ko mvuka ku Mpanda kwa niho nakuriye sawa inyuma yuko turangiza ikiganiro tubaye tuje ngo tutatogena mbajije n'uto umva woge numbajije tuhari tumbaze tudahari ntakundi kena ndakubajije fata micro ndi kakufata nawe urajya micro rabimenyere kandi nakize vraiment ndabibona abafana abantu barakora hati ngaha mabone yaretse agira shamwe aransengeye Bastare murazi kwigira inuze nk'amagi inoze umva singwa nawe urazi nganye hari hameze nawe baziya buru waruguru kutari kuzinduka ufata isuka neza kandi ukarima ubabare numva bankanzo nyine nararira mosotse ega abana bo mu gisagara ni hata bankanzo nyine nararira mosotse utamwenze ndagukande nagabiza uko ngaha ntiwamuze tugire mariage banze makabiza uko ngaha cyane emera ndabigira imbere ya kamera akabiza uko ngaha ndakagwa turi babiri nanda gukuru tutonye tukuje mu ntuze ndarindire bya bibazo kibazo ca mbere onyemera tugakora ya mariage oya kuberi umva ubuzanyemo ibindi oya usigurira impamvu ndagutinya cyane ndigikoko ubonye rubivuze ndiko ndadigwa digwa abo waniye canke wemeye nansi ikibazo ca kabiri mu mwanya ngende kuvyiyumvira akantu kanyuma nogenda ndakubwiye aha abafana bazi kuri serie kuri kurabinsaba aho uzobona amakomante ndabivugiye no kumwisha uzobona amakomante ngo yo Baraka yarapfuye kwani abwire shako ari blague ntibazoguka oya nazi nawe nubwo noza gusaba ni wo turazi naye we antuka mu buzima busanzwe Baraka mu buzima ntituraberanda ariko je kwenda kugiza ukuri mu bakobwa mfise ntahe noshingira badakubagana cyane mvuze cyane badakubagana cyane sinovuga ngo badakubagana kuko sinzi byose by'iwawe ariko uri muri baba bakobwa ntarumva ngo gendana naka nyene uri muri babantu bagerageza kwiyubaha niyo mpamvu igihe cyose wofyinata ku kintu umuntu vy'ukuri akuzi neza arabona ko ari gufyina nkubi yaba bazi ku ebana uguruka direct mu kivuga cyo gati uyu muhungu kobwa yarapfuye kuri yandi ariko ndazi abafana batahura barabona nyene ko ari joke washatse nyene ibintu biryohe hanyuma umwana wawe wa mbere ndagusaba uzo mwiti Ayana niyo ari umukobwa niyo ari umuhungu uzo mwiti yandi wobinyemerera nanje nakubajira Ayana gisigura iki sigura bon frère mu kirundi ni gute sindakizi sigura sinabwiye ko nizi ishugwe gize kandi urazi ko umukobwa wese ari ishugwe kwisi ni kirimi ca no ico ni gifaransa uko je ndacandika pardon uvuze yes oya uko je ncandikwa kiri mu rurimi rw'igifaransa ariko uko nyene gisomwa bitandukanira mu nyandiko ni hindi mizisha zitandukana gisomwa kumwe hariho Ayana mu gifaransa uko nyene A Y A N A rom hanyuma hakabaho Ayana A Y A double A na double N A urumva ko biguma biratandukana rero bivana n'igihugu cyarico jewe kiri mu gifaransa ni bon frère ishugwe giza nakubaze kwanza
ko giciye kigenda hariho ikibazo kandi kubera iki abasitari benshi cyane cyane nk'abajournaliste batigera bemera ko bafise abagore je ndavyemera urabizi ko ndavyemera yego canke we yego nabivuze ko ari umugore wanje niwe wankuye amasano ngo si umugore wanje ariko leta ibivuga okay nanje rero ndabivuga kujya kugira urazi impamvu mvuga ko ari umugore wanje mba ntashaka umuntu azovuga yuko ndamwihakana urumva ndashovuga ati umukobwa twavyaranye urumva ishusho bifise uriko urayitaho ihakaro wewe waravyaye ufise umwana w'umuntu aje ati ngugira umukobwa twavyaranye umengo nta gacira guhaye ndabesha ariko ujya mukobwa jewe twavyaranye ari special mu buzima bwanje je sinokubesha ari mu bantu batatu nyamukuru mu buzima bwanje basi nubwo yo mpeba uno munsi akampeba gusa sindavyizira kandi sindabishaka yo mpeba akampeba ejo akarongo gwa handi hantu ndumva ko nta mucako afise ikibazo ko nta mucako afise ikibazo ntomwirengagiza ko yatumye nitwa papa fulani nta kintu kiryoshe nko kugira umwana genda umukobwa abakobwa kenshi dukura turera abana gute ntashobora kumenya yuko umwana ari umugisha oya umunezero w'umwana ufise ndawuzi umunezero ufise no munsi ntungana n'uzogira uvyaye ico rero kimenye nta nirobo gusa ni wavyara umva uriraba no mugihe ugaca wibona mu mwana wawe mubana mukumbuye ngo manje kumuraba kandi nagize isanga mvuye kumuraba sha mwana wanje ndagukunda mwana wanje mama yana warakotse ndaguseze tugendere beti ntankwegere merci beaucoup ndagushimiye cyane Baraka kuntemberera ndagushimiye kufana wanguriye ndagushimiye ku cyumviro wari wagize kuza kundaba ngwaye nubwo byaciye byanka ariko kandi Imana bahezagire mwakoze ko twicarana muranteye iteka je umwana w'abandi ndigikijeyo ariko nuraje turicaranye fresh tu asante sana boss mwakoze namwe guhezagire amen namwe kandi muri beza mwakoze cyabishimwe yo nawe uri mwiza Okay, merci beaucoup STV ndabakunda cyane c'est juste kubibutsa yuko amagara yanje ari karamera neza bansengeye Imana bahezage no kuri bibizo byinshi murakoze cyane murakoze kuba mudusengera ngo nta kibera ubusa turizera yuko imbere yacu ari heza kurusha uko biri kose nkasabira umuntu wese afite ikibazo Imana mube hafi kurusha byose natwe Imana tube hafi itubere hafi imiryango inshuti n'abagenzi mwarahezagiwe cyane kuba mwarahisemo STV natwe twarabahisemo turabakunda nkuko mudukunda bye bye ciao ciao STV Every Story Matters.